TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu camuzanye ucurabwira uti aho hambere kera imbere ko barekurwa ivyaha banza gutanga ibintu si sawa ngo ni kuvuga yuko ego ico jewe inzi ego ubwa mbere na mbere hoho Yesu ataraza ngaha kw'isi umuntu akoze icyaha yategerezwa gutanga impongano y'icyaha igitungwa urumva kikabagwa kugira ngo ivyaha vyiwe bitwikirwa pana bimuveko urumva mu nyuma rero Imana ivyihweje ibona yuko izo mpongano zitokwama ziraboneka ku bantu ica yemera gutanga umwana wayo kugira aze abe incungu y'abantu kugira ngo byaha mu gishingo cyazamponga urakoze cyane rindira rero no uremeza neza ko Yesu ataraza kw'isi yuko abakozi ibyaha bagasaba imbabazi ataco batanze Imana itabarekurira batanga impongano y'igitungwa kikabagwa ntume mukire zaburi mwarimu Yesu aho ntaraza 5:1 aho Yesu ntaraza zaburi 5:1 yego sawa kabisa nyarutsa zaburi 51 yo murongo wa mbere yego inyandiko igira iti mbere uhere hejuru kujambo ry'umutwe iyo zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni zaburi ya Dawudi yanditse hamwe bavugishwa n'Imana Natani yaza kuri we Dawudi amaze gusambana na Batisheba. Iyo zaburi Dawudi ngo yanditse amaze gusambana n'uwitwa Batisheba sinzi ko yaranezerewe mbise umunezero uwo yari Dawudi akoze icyaha sawa aho Yesu naraza amaze gukora icyaha soma nyene umurongo yumbiriza Dawudi acagira ati Dawudi amaze gusambana acagira ngo iki ngirira ikigongwe Dawudi acatakambira uhoraho abwira Imana ati ngirira ikigongwe Imana kubw'imbabazi zawe ngirira ikigongwe Imana kubw'imbabazi zawe kubw'isinzi ry'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro vyanje yego unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje Dawudi tukugabitanya kwanje unyoze icyaha canje kuko nzi ibicumuro vyanje mu kwihana nuko bigenda ndagwa karorero nta numa yataye twebwe muri Islamu turazi ko umuntu ibyaha biri ubwoko bubiri hari icyaha ukoreye Imana direct nk'uwo musambanye n'umuntu mwabipanganye mukavyumvikana naho muhurira ico gihe musaba ikigongwe inde Imana ko niyo mwagize gute mwacumuriye iki cumuro gira kabiri ni nk'umubona kwivye nk'ikintu ciwawe imbere ko saba ikigongwe imanza kuza imbere yawe akubwira ati cya kintu nacivye mbabarira nciye nirukanga mu musigiti ngo ngiye gusaba imbabazi nta gusabye imbabazi wewe uguma widoga bindiko bikugumako kiretse gusa ndakora ndenda gusaba ikigongwe akubura Ahimana ashaka yagiza kigoro yamubuze Ahimana ashobora kugira gute kumbabarira kuko nari bise umuzirikanye wo gusaba ikigongo wona giriye nabi mugabo ngikubona ngacagenda nje ngo banda mbabarira wowe ntarakubwira nukuri cyaki kuriko na Dawudi yabigenjeje uko nyene aca asaba ikigongo iki Imana Yesu ngaho ntaraza wapi kandi Imana yarumviye Dawidi kuko yagumye muhishurira ibya zaburi Mose akubise umugabo ikofi abarapfuye umunyagiputa hari ahantu wumvise Mose giratanga ikintu na kimwe hari ahantu na hamwe tureke n'ivyo ababayeho imbere ya Yesu mbega batubwira gute muri Bibiliya nyene Ezekiel 18:20 Ezekiel 18:20 wumviriza ukuntu bihana ivyaha ico nongeye ko no kubwira babandi riko barahenda abana ngo bavukanye ivyaha by'inyanduruko barabeshera Imana abo babeshera Imana kubera Imana mbiri tugene yavuze soma iyo nyandiko hagira ngo iki umuntu akora icyaha ni wazopfa Imana muri Bibiliya ivuga iti umuntu akora icyaha niwe azopfa bandanya umwana ntazozira ibigabitanyo vya se Imana itumwana ntazozira ibigabitanyo vya se nase ntazozira ibigabitanyo vy'umwana wiwe ntazigera azira ibigabitanyo vy'umwana wiwe ubugororotsi bw'umugororotsi wowe nyimbura umugororotsi ntazoboharugwako nta bya papa wawe nta bya mama wawe nta byawe ngo wavukanye ibyaha wowe nimba utacaha wakoze ngo urenge amabwirizwa y'Imana wowe uri umugororotsi
ibicumuro ivyaha vy'umunyavyaha hanyuma ivyaha navyo vy'umunyavyaha nawe azobiharugwako. umunyavyaha nawe azoharugwa ko ivyaha vyiwe nta vya Yesu. oya nukuri nta vya Yesu ariko umunyavyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe vyose yakora, wa munyavyaha niyabiheba vyose agatangura gukora ivyiza akitondera ivyagezwe vyanje vyose agakora ibitunganye n'ibikwiye, ego nukuri azobaho ntazopfa. bashi wazobaho kabisa mwemwe gushika ku munsi w'imperuka. ibicumuro vyiwe vyose yacumuye nta na kimwe kizokwibukwa ngo gishigwe kuri we, kubera azoba yababariwe, azoca abaho ubuziraherezo mu buzima budahe, azobeshwaho nuko yakoze ivyo kugororoka. ibizomubesha nuko yakoze ivyo kugororoka gamurukira Imana. aho Yesu ntaraza niko Imana yavutse. abatanga ivyo bimazi umviriza baribo, ntimuzoze muritiranya ibintu. abantu batanga ibimazi kera baraba bakurikira guharura 2:8 abo nibo bari batabategetswe itegeko ryo gutanga ivyo bimazi. Yego nukuri ntabwo ari abantu bose. abantu bose kuva kera ucumuye byasaba gusaba ikigongo iki Imana, kuko amabwirizwa turenga yari yatanzwe kuva kuri Mose. soma wumva 2:8 haragira hati, hagira ngo iki kwisabato abahawe isabato niba Imana yategetse gutanga ivyo uvuze wewe. yego muze mutange abana 2 b'intama, muze mutange abana 2 b'iki b'intama, yego b'amasuguru batarengeje umwaka, b'amasuguru batarengeje iki umwaka, batagira agasembwa, bene ibigira 10 bibiri vy'ifu igogoretse, by'ifu igogoretse. ababihawe n'Abisirayeli bari mu buca kwa Farawo, bamwe Imana ahereza isabato bagaca bagenda Imana yabemera igihugu ciki cisezerano. bariya nibo bari basigaye tegeko, nayo bose basigaye ukoze igicumuro warihana Imana ikagira gute ikakubabarira, nta bindi. nico gituma Yesu yaciye avuga gutya Yohana 8:21 Yohana 8:21 inyandiko igira iti, nuko Yesu yongera kubabwira ati, iryo jambo mbere Yesu yarivuze agiye kugenda mu ijuru, asigara ibwiye abantu ababwira ngo yongera kubabwira ati jewe ndi mu kuhava. tibona wona reje Yesu gira nigiye, namwe muzondondera, yemwe muzirwa murandondera mu mpige nagiye nakazi kayo, kandi muzopfira mu vyaha vyanyu, nico gituma Yesu yaza yigisha ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. nyerekano Yesu yigeze bati mu bikorenzo bapfira. reka ndakwishyura nyishu aho kujurana urantwengeje cyane, gutwenza nyine sindyimana gusa kumege uratwengera uzarafenda kubwira. urumva ubwa mbere na mbere hoho n'ivy'ukuri ubutumwa bwiza bwari bugenewe Abisirayeli. yego si sawa, turi kumwe ngaho oya? aho turi ko sawa. ku mpamvu yuko Abisirayeli batamwakiriye ngo Yesu kandi yavukiye wabo, nico gituma baramukengereye. urumva ubutumwa bwari bwagenewe bo arabubashira ntibabwemera. urumva twebwe rero kuko yuko batabwakiriye tuja tuba nk'ingurukizi buca buradushikirako ibi natwe biciradufasha. nico gituma Yesu rero yapfira amahanga yose kugeza ubu sibariya gusa ni twese. na wewe neza cyane. Matayo 15 basha nizira y'Imana nturimwo, ni kuri ko Imana we nta nuko akuzi ntarazona kumenya gushika no kumusimperu. Matayo 10:5 hagira ngo iki abo 12 Yesu yatoye intumwa 12, izi 12 buri ntumwa yaserukira umuryango w'Abisirayeli. Isirayeli ni Yakobo. Ejo bari muri babwiye Yakobo yarongoye abagore 4 abavyara ko abahungu 12. Yesu yabatoye imiryango 10 n'ingahe 12. bica bigenda gute? abo 12 Yesu arabatuma babarira ati, abo 12 Yesu arabatuma babwira ati, ntimuze mujane inzira ija mu banyamahanga, ati cyo nababwiye ntimuze mwihende mujane inzira ija mu banyamahanga, canke mu bisagara by'Abasamariya, canke ngo muje mu bisagara by'Abasamariya, ariko muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. ati ni muje mu honyene. abigishwa ba Yesu nabyo barenga imipaka ya Isirayeli. Waranye baje gutora ubutumwa bw'Abisirayeli, umureze zina Yesu yakwise. uce bumva kuja gutora ubutumwa tarubwi wawe. Yesu ashakutera n'izina arari kubatiza burya n'ubu n'igi ufise. Kubera wagiye kwinjiza mu bintu atari ibyi wawe. Matayo 15 wagezeyo.
15:21 nyarutsa. Yesu arahava aja hegereye Tiro ni Sidoni. Ego. Umunyakanani kazava mu ntara yaho. Aca haza umunyakanani kazava mu ntara yiwabo. Aratakamba. Ati ngirira imbabazi se mugenzi mwana wa Dawudi. Acagenda kwa Yesu tegera imbabazi se mugenzi mwana wa Dawudi. Umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Ati umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo nabi. Yesu nigeze amwishura. Abigishwa biwe baza kuri we. Abigishwa birabatangaza ati none ko Yesu barayishura abantu uyu ko katamwishuye. Baramwinginga bati baca batangura kwinginga Yesu. Murungike kuko agenda aradusemerera inyuma. Mwirukane baza tuve inyuma goma dusemerera. Arabishura ati Yesu arabishura. Jesi natumwe kubanda atari ku ntama zazimiye zinzu ya Isirayeli. Ati jewe Yesu nahandi hano natumwe abo sinabatumweko jewe. Wa mugore amushikiriye aramupfukamira ati wa mugore amushikiriye afukamira Yesu. Ntabarase mugenzi. Yesu aca wa mugore ati ntabarase mugenzi. Yesu aramwishura ati urazi ikintu Yesu yamwishuye burya bamwara gitahuye ntibamuza kwinjira mu butumwa bw'abandi. Yamwishuye ati wiki si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Umuntu atari umunyisirayeli Yesu we yakwize kuri akabwa kubera ubutumwa bwiwe we ntubujejwe. Reka ndakubaza iyo niyo njiri basomye uno munsi ahosha aho none ko mukiri hagati hari ibyo babandanije none ntiyavuze ko ibibandanya nivyo nyengo yagiye aravungura mubandanya wumviriza ibibandanya nivyo nyengo agenda aravungurako ega mutatu turabandanya turabandanya turaheza none ko ako kabwa nyene akabwa kagenda karavungura mubandanize yumve. Si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Si byiza guhitana umutsima w'abana ukaja guterera akabwa. Wa mugore na wati nkako mugenzi. Iwe Celeste acitangura guseka kandi wize kwinja atariziwe. Kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza y'abashemu. Nibo ba Celeste. Ninde wije kunuranura mu banyisirayeli uri mu Burundi? Ninde abigutumye? Buno Yesu aramwishura ati Yesu cyaravuga ati uyu murari ndasega ibyakorokeye hasi rikavya kumureka. Kwizera kwawe ni kwishinyira wa. Atukwizera ari kwishinyira wa. Na wewe Celeste wewe umva cyo kunobera ku by'abandi ukumva ari sawa nawe urabuze kwizera gukomeye. Yego nukuri wewe umva kudakomeye. Aramubwira ati bikubere nkuko ugomba. Rero nuranura nta kundi biri reka n'umuntu muraje gusaba kubita kuntu. Umukobwa we wacarakira uwo mwanya. Reka ndagwa karorero. Kubera iki na jewe yo nateguye rasiyo y'abana banje mu rugo nama ngaburira misi yose hageze udodora ati nzariranyisha afuka imbere y'umuryango nawo mwiba wocu mwirukana ariko uzi ko zange atari kwawe namwe abarundi nuko mwagiye kunuranura ku by'Abisirayeli kandi duvise intumwa z'iki z'Imana. Ikibazo sasa ku munsi w'imperuka ko wagiye kunuranura mbe wibanza kuzoja mwijuru mubo Yesu yatumweko mubo Yesu yateguye nawe yatumweko ndaza kukwereka n'intebe bazicarako n'imeza n'ibirahuri bazonweramo jewe ndawe ko wowe umurundi urimwo Matayo 19:27 wewe wanuranuye numva uzokwicara 19:27 agira hati buno Petero aramubaza ati Petero yagendanye na Yesu abaza Yesu mbega twebwe ko twahevye byose tukagukurikira mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira none tuzohabwa iki Yesu none Yesu kugira wigire twe tuzosigara duhabwa Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye aho umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kuvyaga ukundi gusha ujya we yamwise ngo umwana w'Imana mbwa Yesu yize ko ari umwana w'umuntu aho umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kuvyaga ukundi gusha namwe muzokwicara ku ntebe 12 yego mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Nyereka 13 yamwe bw'abarundi baserensi tweke twatubwa nyereka yawe ahiye ati rero twebwere tutari Abisirayeli turutubwa niko Yesu yavuze si jewe mbega reka ndakubaza ikumvugo reka ndakubaza ya Yesu reka nanje ndakubaza yego wewe uri umurundi cyangwa uri Umwisirayeli? Jende umurundi. Ubutumwa bwiza wabumvise gute bwazananye jewe kuri wewe muhe Korani 21:107 nyamuza gufata inge z'abandi
gize wanyu 201 mbanje kwikinga kuhoraho andinde na satani yavumwe abantu rero atarutubwa umvira izirasiyo yabo n'intumwa yabo n'ivyabo kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe ego hagira hati Celestin yumvirize no umuvandimwe bari kumwe umviriza n'abandi bose twe nitunuranura tugivyabuse umvirize ingya zacu ni twakurungitse wowe Muhammadi Imana ati wowe twarakurungitse wowe Muhammadi kiretse ko ubimpuwe kubiremwa vyose nakivuyemo nanje ndimwe n'abarundi abakongomani abanyarwanda abatanzania ningoko yo mu Burundi itegeko kwemera intumwa y'Imana nde Muhammad nawe we Celestin utaremera intumwa y'Imana Muhammadi uri umurundi oya nuko uzogoboza kunuranura tw'abayisirayeli mukandi tuzoca mwijuru ijuru nzoginjiramwo neza cyane reka tuwe kuzoburi nta kabuza ndabisuzu nsuzu ko mwijuru uzoburiye umudonda babwira ukuri oya rindira Celestin kuko uvuze ngo uzoja mwijuru yego nabari nyuma ngo tuzojayo nibarikorera reka turabere ko muzojayo ku mvugo ya Yesu yeretse Yohana mu izinga rya Patmos ariko rindira amuyishurira ibyo mwijuru rindira tubirabe erega uza kumva arumviriza Celestin erega ugomba kunjaniranya oya nurisimba ugomba kunjaniranya zuravuga nanje mvuga reka duheze iyo nyandiko cyo ndakuvuga ibyo ushaka sawa tugeze 17 ibyashuye Yohana 201 17 umurongo w'9 17 canke 201 201 yego hagira hati hagira ngo iki haza umwe wo muri baba marayika ndwi Yesu arabwira Yohana mu izinga rya Patmos haza umwe muri baba marayika ndwi bari bafise zanzavya ndwi zuzuye ivyago ndwi vyiherezo avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke umugeni umugore wa mwagazi anjana ku musozi munini ndi muri mpwemo anjana ku musozi muremure ndi muri mpwemo anyereka umugwa wera Yerusalemu acamwereka umugwa wera Yerusalemu wururu kuva mu ijuru ku Mana ufise ubwiza bw'Imana ugukayangana kwawo gusa nuko ibuye ry'akabuyenge ry'igiciro kinini akabuyenge ry'igiciro kinini kitwa yasipi kanini cyane nk'akabuyenge kitwa yasipi kabonerana nk'icirore uzigujwe n'urugo runini rurerure kubera Yesu yarazi ko arabaje kunuranura twatubwa yavuga hariya muri Matayo aravuga ati waro ba Celestin baza uryo mukanda atari kwabo Yesu yavuze ati hazoba hariko na korotire nini ya cyane kugira ntuze kwinjira yo mu Rundi gukorokereye rufise ibirimba 12 kandi urwo rugo rufise ibirimba 12 no mu birimba hari abamarayika 12 hariko abasiti b'abamarayika bacunzugira Celestin ntazoze gusubira kunuranura kandi hari n'amazina yanditsweko kugira ngo Celestin ntabajamwo hariko n'amazina yanditsweko niyo y'imiryango 12 y'Abisirayeli ngo niyo y'imiryango 12 y'Abisirayeli none umva iby'abarundi ririko aherera iburasirazuba hari ibirimba 3 nguriza bagusigurira ingene hameze ntuzuje kuyinjizayo aherera iburaruko hari ibirimba 3 yego aherera ibumanuko hari ibirimba 3 yego aherera iburengerazuba hari ibirimba 3 ibyo biteranije byose n'ibirimba 10 na bingahe 12 yego urugo ruzigo ry'uwo mugwa hewe kugira ntuze ujeyo hayo ngo korotire ndende cyane kugira Celestin ntaze yuhurira rufise amatanguriro yani imiryango n'amaportail rufise amaportail 10 rufise amatanguriro 12 kandi n'amazina ariko ati ngahazinjira ngo mu muryango we nturi yanditswe ko amazina 12 nta rya 13 ry'abarundi ririmo y'intumwa 12 za wa mwagazi ico gituma bavuga ati muzo kwicara ku ntebe 12 mu kiri maze imiryango 12 y'Abisira nawe mbwira yuzo bawagiye mu muriro n'amazina ngaha barayasoma n'amazina ariko we nturimwo rindira Celestin yavuze ngo heze kuvuga yamwe ngo namuretse ariko rindira avuge Celestin yamwe ngo ntavuga ngo ndamwangiye kuvuga vuga Celestin ntaco ndavuga reka ndabise ibyo mvuga ntunika kwijambo duheze ce nakiriwo nawe oya je nta jambo nigano ego numbore mu bisanzwe mwebwe mwagiye kuvuga yuko Yesu imbere yuko yurira mu ijuru urumva ko yasize abwiye abigishwa biyiwe yuko bategereza kuja kukwiragiza ubutumwa bwiza yego canke oya sawa mu Bisirayeli gusa mu Bisirayeli gusa kandi nibarenge Isirayeli ngo baje mu yindi mihingo Duvukane yuko rero Imana yaremye Abisirayeli gusa twebwe yaturemye itwanka atabwabe bw'Imana itwifuriye oya mbere yacitwihari intumwa y'Imana Muhammad ku isi yose bigire twigisha hanyuma Muhammad zo tujane mu ijuru reka tumwibarize muhe oya ikibazo je bifite niki wabajije Yesu umviriza manzo umvirize reka kunjaniranya
sukuvuga yuko Imana yaremye Isirayeli yonyene natwebwe yatemye dukunda itwifuriza ivyiza n'ijuru reka reda kwiyuzuriro nico bituma yabwiye abigishwa bategenda mwigisha amahanga yose mw'isi ayo mahanga yavugwa ni Isirayeli nurenga Isirayeli natwe n'isi yose isi yose amahanga yose oya sindi nturashikirwa ndaguha reka kubabwa ndaguha biraryoshe n'idira oya ntaraheza ayo mahanga yose umviriza yariyo basi sawa wowe utaremera intumwa y'Imana Muhammad uzi ko uri ku isi kuko nta yindi ntumwa yaje nyuma ya Yesu kiretse intumwa y'Imana nde Muhammad kandi buri ntumwa yose banzo ninde we nkuba bagiye mu bwato mu gihe cyano waso wawe yari muri babandi Nowa ashira mu bwato we so wawe yarimwo buri ntumwa yose yagira ikiringo cayo ikagira n'abantu bayo rero mu ntumwa zose zaciye kuri inosi kiretse intumwa y'Imana Muhammad nta yindi ntumwa y'Imana yatumwe ku isi yose intumwa zose zatuma mu miryango yazo anaje tuma Korani kivuga ngo iki Korani 3:31 Korani 3:31 yego hagira ngo iki ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yego vuguti nimwaba koko mukunda Allah na wewe Celeste nyimba by'ukuri ukunda Imana rugira byose yaremye ijuru n'isi ni mu nkurikire jyo Muhammad kurikira intumwa y'Imana Muhammad maze Allah azobakunda umaze gukurikira Muhammad Imana rugira byose kigukunda kandi azobabarira ibyaha byanyu kandi wowe Celeste uzoca ufutirwa ibyaha byawe byo kubera wakurikira intumwa watumwe ko kuko Allah ni wenyene kigongwe nyene impuhwe Celeste wabyumvise niko bimeze Celeste mwe twumve ko ari cyasigaraye murababeshi turababaje dusoza dukwirikira intumwa y'Imana Muhammad cyangwa dukwirikira Imana dukurikira Muhammad n'umwana w'umuntu yarapfuye arahambwa kandi n'umuntu yavutse ku muntu abivuga ati dukwirikira Imana apana Muhammad wewe watawe inyandiko yabandi bazo bunye inyandiko yamusubira muri ayo nasomene wari wasamaye vuguti nimwaba koko mukunda Allah ubanza gukunda uhoraho imbere ya byose ni munkurikire uzi gukunda rero Imana cyukurikira intumwa y'Imana nde Muhammad urangije gukunda Imana ugakurikira Muhammad Imana ikigufutira ibyaha byawe byose niko inyandiko ivuga kubera Muhammad ni waje kukwigisha iki Imana kandi batacho rekera kwekisha Muhammad yakwigisha igituma ukurikira Muhammad umurizi ikintu waje kukwigisha Qur'ani 2:63 2:63 banza wumviriza 2:63 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe umviriza uko Muhammad yavuze nyarutsa mwarimu Imana yanyu Muhammad yaje gutwigisha yuko Imana yacu ni Imana imwe rudende uvuze ngo yarapfuye urumva n'amabwirizwa ya Mose cuyaheba ko na Mose yarapfuye nta yindi Imana iri kwiye gusengwa vy'ukurikiretseyo iyo ni Muhammad rindira mwarimu aho nyene 18 rimwe Imana yatumye Muhammad umviriza n'ivyamurungikanye kugira ngo wumve neza kutegeza gukurikira bisha kije kwa Muhammad ibihano bibabaza byo kumunsi w'imperuka bikomoka kuri we kandi gihe inkuru nziza bemera iki gitabo gice gihereza inkuru nziza babandi bemera Imana imwe rudende bamwe bakora ivyiza kuko bazoronka impembo nziza bayibemwe ubuzima budahera kinaburire babandi bavuga bati Allah iki gitabo caje no kuburira ba Celeste babandi bavuga ngo Imana afise umwana we novuze ngo Yesu ngo umwana w'Imana nta bumenyi barifitiye iryo jambo ryo ngo Imana yaravyaye umwana we Celeste ngo nta bumenyi ufise eka kuba kurambere babo no kuri basokuru babo bagutanguriye nta bumenyi ni kijambo kibi ico kijambo mbere ngo kirasesema Imana uvuze ngo Imana ivuze umwana Imana iravyara gisohoka mu minwa yabo kwicubahiro c'Imana no kurema ugiye kubwira uvuga ngo iravyara urayimana ipete ryayo uyisikiremo nta kindi bavuga atari kinyoma ivyo rero nta kindi kintu kimwe muvuga atari iki ikinyoma rero ntumva ko ari kinyoma Celeste kurikira Muhammad murakoze cyane kumpa ijambo kandi yego Celeste kwerekire Muhammad bega reka ndababazi si sawa yego mwebwe ndabona yuko Muhammad mumufata nk'intumwa y'Imana yego no kuri n'intumwa kandi kome mbo n'umwami wacu Yesu Kristo tumufata nk'intumwa y'Imana kuri bene Isirayeli none rero mbo abizera Yesu Kristo kuko mwebwe mufite ibyo mwizera abandi bafite ibyo bizera bivanye n'inyigisho si sawa mbo ikibazo mfise
uremera Bibiliya yemwe nanayitsanye singiyo rega kwizera ni kimwe no kuyemera kwivuga ukuri. Bibiliya yego ivuze ukuri ndayemera, ivuze n'ikinyoma ndayemera. Ubu wemera iki? Kimwe vuga ngo kimwe ati nemera ikinyoma ivuga cyangwa ukuri ivuga? Nemera ivyo ivuga. Ukuri cyangwa ikinyoma? Byose. Oya uriko vuga yego cyangwa oya? Yego. Wemera yuko Bibiliya ivuga ukuri cyangwa ivuga ikinyoma? Reka ndavyemera uko mbwiye yego ndavyemera. Oya kumengo hari mwakana. Nemeye kubwiye ndavyemere yego. Vuga ati ndavyemera n'umutima wanje n'ubwenge bwanje bwose. Jewe ndavyemera n'umutima wanje n'ubwenge bwanje ndayisomye ivuze ikinyoma ntego ivuze ukuri niyo. Ivuga ukuri rero. Mbo twebwe rero abizera Imana. Baba ni bemera Umwami Yesu Kristo. Si sawa. Umuki. Umwami Yesu Kristo abamwizera mugabo. Erega mwebwe mwizera Muhammad nico gituma. Yego ntaco cyo kwijambo. Urumva rero. Kukobera yuko tuzi yuko Yesu Kristo yajenga ha kwisi kugira ngo aducungure. Agasiga avuze n'ijambo ati umviriza ngiye kubate ati imuya kwa data ngo haramazu menshi. Urumva ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho nzoba abariho muzoba. Turi kumwe? Yego. Uremera kite jambo ryanditse muri Bibiliya muri Yohana 14:6? Nukuri cyangwa isoko niho byanditse. None urumva ngo nzogaruka nje kubajana. None tuvi inyuma ya Yesu atwemereye yuko azogaruka aje kutujana mu ijuru iyari. Twizere Muhammad umwana w'umuntu yavyawe mu buryo bwo kwabirana nkuko oyi muhetwe ubajije neza. Erega ibyo si wowe gusa, ibyo byari byaracanze abantu benshi. Yohana 14:6 ndabigusomere wumve. Yohana 14:6 Yesu agira ati ni jewe nzira no kuri n'ubugingo. Ikintu cyambere ndagushimiye nuko uvuze ngo Yesu ni nzira no kuri n'ubugingo ajana abantu kwande ku Mana. Kumbura bwiye abakristo bose bamwe ngo Yesu ni Imana tubujya mwe mwarazimiye. Yesu ahubwo si Imana ahubwo n'umuntu ajana abantu kuki ku Mana. Kwakunda gushimiye kuko abantu bazimiye bazi ngo Yesu niwe Mana. Kumbe Yesu ajana abantu kuki ku Mana. Reka rero turabe muri aba bantu ajana we urimo. Abaroma 18:5. Abaroma 15:8 turabe ko Celestin arimwe mu bo Yesu ajana ku Mana. Yego. Inyandiko igira iti nukuri twasangurimo ndavyemera ico mvuga nuko Kristo ari we Yesu yacitse umukozi w'abakebwe. Je no muvuze ngo yagiye kudutegurira hacu, yagiye gukoropa gukubura koza ivyombo. Urumva no mukozi yagiye gutegura aho tuzoshikira we nturimo ni wakebwe uwo kubagaburira iby'Imana nukugira zo tugaburira iby'Imana kubera Yesu nawe yarasiramuwe nkatwe we nturimo. Yacitse umukozi w'abasiramu indira w'abasiramu b'Abisirayeli we nturimo. Eka yemwe n'abashehe bo muri Isirayeli we nturimo kabisa. Ya nukuri ayo majambo ya Yesu jewe ndayemera. Acavuga ati uyu Yesu ngo yari yavyawe ngo yuko atabonanye n'umugabo nivyo. Erega ro mission special Imana yamubikiye mu ijuru. Ingana yikwere gusa gatani yo warutse. Ndabira Bibiliya Korani ngaho janira hariya. Eka twese abasiramu turebera ko Yesu ari mukuza kandi azoza kwisi. Urazi nk'ubuyoza. Urazi umunezero no kumva. Icatumye Yesu adapfa. Hariho mission special Imana yamubikiye. Azobaje gukora. Rero Muhammad gupfa yapfuye nka Mose, yapfuye nka Dawidi, yapfuye nka Salomo, yapfuye nka Nowa, yapfuye nk'izindi ntumwa zose zabaye kwisi. Yesu rero kuduga mwijura ndapfuye. Harakana Imana ikwera linda nagasome 6:6 fanya haraka. 6:6 surati Safa. Ego dusome hadithi. Inasema namba ya hadithi. Ninapakwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Ati ndarahiye kuhoraho umushaha wanje n'ibiganza vyiwe. Kwa hakika mu byukuri atateremka kwenu Isa mwana wa Mariamu, azokururuka kuri mwebwe Yesu mwene Maria kwa hukumu yenye uadilifu, kandi ngo azobaje gucimanza mu bugororotsi, na atavunja misaraba. Buriya busaraba mwamanitse hariya azoza kubusenyagura burya burya. Na atauwa nguruwe, azoza kwica bya biguruwe yarungika kama daimoni mukirwa murabirya kandi kizira. Na ataondoa kodi. Yesu azobaje gukora amakori, yani hata kubali kodi kutoka kwa makafiri. Nazigera yemera kori ivuye kubabagikanya Imana bahakanye, bali itakuwa ni moja kati ya mawili. Yesu
rero amaze gushika ku isi wowe uzohitamwo ibintu bingahe bibiri ima icambere kuingia katika Uislamu uzokwinjira mu bwisilamu au kufa cyangwa uhitemo gupfa urabona nk'uyo z'ubunye urazingana mu turuhisha nimureke guhenda abantu kazima dusome nawe benshi usome muraba benshi kwe umviza ndababwire rero yego ukuri kuzima igihe cy'amateka Imana ntizoraba idini kuko mu yandi majambo idini bisigura inzira hari inzira zibiri rero yego hari inzira y'ukuri n'ikinyoma hari n'ijuru n'iki n'umuriro reka kuncira komerasha cyose naguciriyemo yego urakoze urumva rero nukuvuga yuko ibi byo kuvuga ngo abayisilamu abaporoto aba Emmanuel abafekabu ivyo byose bizokugwaho ivyo bizokugwaho Imana irafise amabwirizwa yahaye abantu no kwishako tugenda Imana rero ivyo izoraba ivyagezwe uwabikwirikije uwacumuye ko yicishije bugufi akihana kuko nta numwe adakora icyaha ivyo ndavyumva ivyo rero kuvuga ngo rindira ntiwihute turubanza turaja mu nyandiko erega uri kurancira tekereza tekana ndakumva urumva rero ivyo byo gushaka kuyovya abantu ngo mubumvishe yuko umuntu wese atari muri Islamu ko azoja muri gihenomu mashe ico ni kinyoma cyambaye ubusa muriko murabesha abantu urakoze amere cyo rero rindira kwanyaka oya ni nyandiko imanyira so rindira ikindi naco Yesu si umuyisilamu Yesu nta dini afise urakoze urumva bijya mwitwaza ngo Yesu ngo yambara sinzi ikanzu nk'iryo wambaye ngo yatereka ubwanwa ijya yari imigenzo urumva abantu bose bahariya aye muri kiriya gihugu muri Israeli niko bambara zamuraka guhenda abantu urakoze uvuze ibintu bibiri bikomeye rindira ndacyakubwira cya gatatu urumva no kuvuga yuko rero ibi byose byo kuvuga ngo Imana izoraba ngo ati abaporoto je hajyaye tuje mu ijuru abasilamu ibyo byose bizokugwaho Imana izoraba amabwirizwa yashitse ko yagendeye nimba naho hari iryo warenze irabe ko wicishije bugufi ukihana hanyuma isanze wera uje mu ijuru nta by'amadini bizoba bigenda urakoze kandi uvuze neza eriko uvuze neza ikimbabaza reka ndabe ibitabo yuko mwe muri mwe mubanzo cyangwa iryo juru ubahisha amabwirizwa y'iki y'Imana ndabe ko hari umuntu yapfuye yitwa umukirisu akubahiriza ayo mabwirizwa y'Imana kweri ko azorihonyoramwe si sawa kweli ariko je kuconzi twese abayisilamu bizogenda gute ku munsi w'imperuka sawa 4:8 6:3 Qur'an Qur'an cece no muri Bibiliya oyarindi soma Bibiliya na Qur'an ngaho naco 4:6-8 erega nyera shetani ntiyemera Qur'an soma inyandiko 4:6-8 yego Bismillahirrahmanirrahim kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe emwe basavyi banje ati emwe basavyi banje beza nimuzogira ubwoba kuri uwo munsi rero inosa ku munsi w'imperuka twebwe nta ngorane Celestin nimuzogira ubwoba kuri uwo munsi kandi nimuzoganya kuri uyo munsi ntituzigira twebwe tuganya mwebwe mwemeye amajambo yacu mukaba n'abayisilamu mugaca muba n'abayisilamu nimwinjire mu bwami bwo mwijuru Imana izotubwira twebwe abayisilamu ati nimwinjire mu bwami bwo mwijuru mwebwe n'abagore banyu murinezerererwemwo muri ryo bazoba kijya nino abafise amasahani n'ibikombe vy'izahabu yamureke niyumva uburoho ibyo tuzoronka yose ndayimubarira rindira gatoya rero sasa kuwapiriye nabo mu bukirisu nabo bizoba bimeze gute umukirisu bizoba bimeze gute 15 18 abikorino ba mbere 15-18 ugwa mbere rw'abakorino hagira hati kandi asangwa bimeze bityo rero Celestin agasanga bimeze bityo n'abasinziririye muri Kristo abantu mugisinziririye muri Kristo canke mu bukirisu barahegeye kuyoba asangwa muri ubwo bugingo bwonyene ariho mwizigiriye Kristo agasangwa muri ubwo bugingo bwonyene ariho mwizigiriye Kristo murusha abandi bantu bose kuba bagowe none hari ijuru ry'abagowe mwe mwaragowe nimurindire gihonomu nimutaba abayisilamu kweli hari akandi kantu yavuze reka ngo Yesu yari umwami Yesu yari umwami ngo Yesu yari umwami Yesu
abo bakristo baza barakuyitirira bari mu kuri cyangwa n'abanyakinyoma 11:5 Matayo 11:25 aca avuga n'ibyo makanzu reka sindavyibagiye Yesu agira ati muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi kumbe Yesu ntabwo yigeze abumwa ahubwo Yesu yahimbaza umwami w'ijuru n'isi ari uhoraho Imana rugira byose ari cyo tubavuze ati dawe wa twese uri mwijuru tuvuze dawe wa twese ntuzuba ngo yaravyaye nico ndacibutse Maraki 2:10 kuvuga ngo Imana iravyara uri kurayisevya Imana irarengeye kuvyara havyara ibiremwa vyayo inyandiko igira iti hagira ngo iki mbega twese ntidusangiye data Imana yaturemye si imwe wumva ari yatuvyaye eka Imana yaturemye ni imwe acavuga ivy'amakanzu ngivyo vy'amakanzu ngo nibisanzwe reka maze Bibiliya Bibiliya nibisanzwe kuvayo 2:8:39 kuvayo abakirisu murantu wenza ko we muragukurikiza iby'Imana ngo nibisanzwe yari bigenzo ya hariya Asha inyandiko rero irababwira iti mwumvirize hagira hati kandi yakanzo basha ngina yambaye reka kurya uzuyigishe mu buryo bw'isobane mu nyuzi zera derere nziza uzugishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza be n'umukanda abahinga bavyo bawugerere ngikwa amabara kabisa cyo tuba twambara Isa na John Isa kuriya ikazo nyene zitandukanye nyene uravyuka kandi n'abana ba Aroni nabo uzubagishira amakanzo ubagishire n'imikanda n'udukofero navyona ko nakajomvye n'udukofero nakubona n'udukofero gaka kugira ngo bibe ivyo kubatera icubahiro no kubashariza kujya imbere y'Imana ruteye icubahiro kandi tugize gute turasharije akanahonge n'imbere ya president sinkura kubera nakicubahiro ko nakicubahiro mugazaze kizabasireza twita Mana ntumbone ijye wanze ukayambara imbere y'umutwara ati umuntu ntaninderagira turagufunga ubanza ugakura ngo turagize bwa keri ubanza ugashira mu kwaha mugabiyi ntitugira gute ntidukura uje ngo mwigishe ibintu byo gutera ku bwanwa ngo ibyo ngo yari migenzo yahari kandi barize Bibiliya Bibiliya yari migenzo canke na Bibiliya iravyemeza gutera ku bwanwa abarewe 19:27 inyandiko igira iti na Celestin yumvirize Celestin cyo nanditse Bibiliya basha nawe yarabumoye basha man no kumunwa hasa no kuzuru agira ati nimuze mukebera umushatsi wo mu misaya yanyu murabe mwari mu mwisharanye era abaserese ari mu misaya aho ni mu misaya nimuze mukebera umushatsi wo mu misaya canke ngo mucacura imitwe y'ubwanwa bwanyu iryo ni itegeko ry'Imana iryo ni itegeko ry'iki nawe nyene yarakunguta uwo yarakunguta ngiravuye muri saro bugene ngakura ko n'ubu buranga ari itegeko ry'iki ry'Imana wovuga ati byarananiye kubutereka ibyo nibisanzwe ati je narananiwe uvuga ngo ucubona umenga sivyo uwo menye kuzobugize gute wihenze kabisa reka twakira ujyana nawe ndabona yahangayitse cyane tubanze twakira ubu turasubira nawe ntabwo nimugurane intebe nimunyurane intebe nta na kimwe ugira twegeranize turahana mikoro yego je kibazo ushaka turamukanye amahoro y'Imana bane nawe yego amen jewe nanje ndi umwisilamu sinzi nawe je ndi umukristo ndi umukatolika ejo nari ngaha ejo wese ho aruri umuga twari kumwe abose yego yego icyo nashaka kubaza nashaka kubaza kijanye nuko muvuga yuko Yesu atari umwana w'Imana turabye mu itanguriro Imana ihejeje kurema ibiri ku isi yego hageze ko Adamu na Eva yavuze ati tureme umuntu asa natwe none bariko bavugana nande mu uwo mwanya muri uwo mwanya yego urabona ko tubanzanye iyo Bibiliya iyo Bibiliya ni Bibiliya ntagatifu ya Katolika mbwa n'igiswahili ishatse ndabigusigurira nisunze isezerano rya kera rya Katolika sawa nisunze inyandiko nyene uvuze ngo tureme kugira ngo nejo bundi ntuzovuga iryo jambo yego ntaco itanguriro 1:26 umviriza ubusobanuro 1:26 musomere kwa sababu gani Mungu atumia wingi banza musomere jambo ramwe ngo ntakusomera bisomye ko vyanditse ntaco ndagusigurira mu Kirundi
1:26 yego kugira ngo vyumve neza. Mungu akasema, Imana iravuga iti Mungu akasema, Imana iravuga iti na tufanye mtu kwa mfano wetu, tureme umuntu kwa mfano wetu, mwishusho yacu, kwa sura yetu, yego wakatawale samaki wa baharini. Yavyumvise, tureme umuntu mwishusho yacu ase natwe, sawa? Niko Imana yavuze. Ucurabaza ati yabwira bande. Aho nyene sobanuro y'umurongo. Ubusobanuro. Kwa sababu gani Mungu atumia wingi akisema? Kwa Imana ikoresha ubwishi kavuga iti tufanye, tureme, badala ya kusema nifanye. Aho kuvuga ati ndeme. Je, si yupo Mungu mmoja tu? Ati mbega hariho Imana imwe gusa? Kuna maana mbili za kueleza neno hilo. Ati iryo jambo risobanurwa mu buryo bungahe? Bubiri. Yego. Wataalamu wengine, ati abamenyi bamwe, hueleza neno hilo kwamba asigwira iryo jambo yuko huenda Mungu alifanya shauri na malaika wake mbinguni. Yuko Imana yabakiragiranira ikiganiro n'abamarayika bayo hehe? Mwijuru. Iyo ni siguro ya mbere. Mu kuvuga ngo tureme iri kumwe n'abamarayika. Kubera kiremwa muntu cagiye kuremwa nyuma y'ibindi biremwa vyose. Kuko rero ngo tureme ata muntu irarema. Umuntu yamuremye mu nyuma bandanya. Maelezo ya namna ya pili, isobanuro igira kabiri, yasema kwamba usemi huo wa wingi, iyo mvugo yo mu bwishi, ni usemi wa fumbo, ni mvugo ngereranyo. Wataka kutuonyesha utukufu, ishaka kutwereka ubweranda, ukubwa, mukuru, cheo, ubutware na utajiri wake Mungu, n'ubutunzi bw'Uhoraho Imana rugira vyose. Kwa Kiebrania, mu Giheburayo, Elohimu, uza gusigura bivuga ngo Elohimu ndilo jina la kawaida la Mungu. Ninacho kituma yego neno hilo, iryo jambo, neno hilo pia ni jina la wingi, niryo zina muri Elohimu riri mu bwishi mahali pa Eli, aho uvuze ngo Eli, ambalo ni jina la umoja. Iryo Eli ni Imana imwe rudende. Ariko uvuze Elohimu riza kuza gushira Imana mu bwishi, yamvugo y'icubahiro Imana yakoresha mu kugira gute? Mu kurema. Desturi ya kusema sisi, kuvuga ngo tureme, sisi, tureme, twebwe, badala ya kusema sisi, badala ya kusema sisi, mimi, hanse sisi, badala ya mimi, aho kuvuga ngo Imana kuvuga ngo tureme, aho kuvuga ngo tureme kuvuga ngo ndeme. Ego ni desturi ya wakubwa wengi. Iyo ni migenzo y'abakuru beshi. Ndagwa karorero. Hinge gatoya hinge. Abanza gusobanurira. Hinge. Na president je ngaharumwe aravuga ngo twagira tubamenyesha bari bangaha. Abari wenye. Ugiye mwikomine kwa mustane. Ushikume ngo nagira ndakubwira nyako wa mustane. Cyangwa twari tuje kubamenyesha. Muri bangaha. Uburi wenye. Iyo ni imvugo y'icubahiro. Icyo twita vudo politis. Uro nico gituma Imana avuze ngo tureme ku bukuru bwayo no kwiyemera kwayo ikoresha ubwishi. Sawa? Wewe waruzi ngo yari kumwe nani? Nacho shobora. Murakoze cyane reka tumufite abamenyi ba Bibiliya bagisobanura. Yego, le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Iyo ni katolika. Si sawa? Iyo ni katolika. Sasa cha twiyumvira kubera kino katolika akoresheje le verbe. Bibiliya yera King James Version ikakoresha la parole. Iyi kirundi gacivuga ngo jambo. Aho kuvuga ngo rindira. Baza wumviriza uza kumva rumviriza. Je ngo ha mikro. Ariko Bibiliya gacivuga ngo jambo y'ikirundi aho kuvuga ngo ijambo. Aha nabashatse gutakaza wewe. Kubera kimeze gutyo, reka ngusigure iryo jambo ryahoranye n'Imana rimeze gute, ni Yesu canke si Yesu. Zaburi 3:6. Zaburi 3:6 murongo wa 6. Yego urumviriza tega amatwi. Nabo yo utarabitahura we tega amatwi. Ntarabitahura. Oya. Celeste umviriza. Rega ibintu henzwe imyaka 20 ninga cyangwa 30 kugira avyumva no munsi mumpengane bitangaza. Ijambo ry'Uhoraho. Celeste rero ijambo ry'Uhoraho, la parole de Dieu. Niryo ryaremye ijuru. Niryo ryaremye ijuru. Impwemu zo mu kanwa kayo, impwemu zo mu kanwa k'Imana nizo zaremye ingabo zose zo kuri iryo. Imana ntigeze igenda itana abantu ngira begeranye. Imana ngira kuti we Celeste wa munda ya mama wawe ubayo ikoresha jiki ijambo. Iryo niryo ryahoranye n'Imana si Yesu. Apana jambo. Bandanya yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo. Nyimbo bona Tanganyika iri hajya nta Mana yaje kujya imisozi ya Kongo ngije gushira amazi hajya.
yakoresheje ijambo ry'amazi abaho. Yego ibwini himburira mu bigega. Iyo misozi yo muri Bujumbura rirare ntigeze ngo yishireho, yakoresheje ijambo mu kuyishiraho. Isi yose niyubaha Uhoraho. Isi rero ngo niyubaha Uhoraho. Abari mu isi yose bamutinye. Abari mu isi bose mutinye Uhoraho, kuko yavuze, kuko Imana yaravuze bikaba. Itanguriro 1:6 turabe umbere. Yageze bikaguma. Imana yarageze biraguma ikoresheje ijambo ryo mu kanwa kayo. Nta jambo ryoboneka atacarivuze, nta n'ijambo ryoboneka atanguwe muzasohotse. Imana iravuga iti. Rero ico gituma Imana mu kurema mu itanguriro cyangwa ati Imana iravuga iti. Banza mwumvirize rya jambo ryarema pana Yesu. Yego Imana iravuga iti nihabeho itazanure hagati y'amazi ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura ikoresheje iki? Ijambo. None ngaho kiba ngo ni Yesu. Itandukanya amazi yo musi yaryo, yo musi itazanure nayo hejuru yaryo. Oya mwe harimo yavyumvise kubera wiko burira mu icyuma. None yego ibyo yabikoresha iyo jambo irikirarema ivyo ku isi. Mugabo hageze ko barema umuntu. Kubera kiya kivuga ati tureme umuntu asa natwe. Ivyo nabimaze. Wabejeje. Ikindi naco umubatizi wa Yohani kuri Yesu. Uruzi Yordani murawemera? Umuki. Mubatizi wa Yohani kuri Yesu. Abatiriza Yesu mu ruzi Yordani. Ari ndamubatiza Yesu. Yohana mubatiza. Kugira na wemere Yohana nawe yari yabatijwe nande? Uwe abande mu nyishure. Hajeje kubatiriza Yesu. None umupagana abanutse inuma. Imana yavuze iki? Imana mweto vyumviriza. 3:13 Matayo. Hagira ngo iki? Ico gihe Yesu avigarira aje kuri Yordani. Ico gihe ngo Yesu aje avigarira aje kuri Yordani. Aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira. Ariko ngo Yohana agomba kumwankira. Ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe. None uje kuri jewe. None uje kuri jewe. Yesu aramwishura ati bikunde. Bikunde. Ko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Yego. Ubuno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa. Yesu amaze kubatizwa. Acava mu mazi. Acava mu mazi. Mazi ijuru riruguruka. Ijuru riruguruka. Abona muhemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Rinda ngo ikibazo nturi waya amaboko ujura urafashwe. Ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Kandi haje n'ishusho y'iki? Y'inuma. Ikibazo kuri uyo nyene mbona mpenga bya mu Celeste. Yaryohewe gose arajya n'umunyega. Iri jwi ryavuye mu ijuru Celeste ryari ryane ati uyu n'umwana wanje nkunda akampimbara. Murakoze cyane. Imana irikira bikora. Banzo nyishure. Nukuvuga yuko Yesu amaze kubatizwa ijuru riruguruka. Urumva? Hace hava ijwi rivuye mu ijuru kuye rive ry'Imana. Imushingira intahe ati nguyu mwana wanje nkunda. Urumva? Nguyu mwana wanje nkunda akampimbara ni mu mwumva. None niko mwijuru rindira mwijuru nta undi muntu yaryuguruye iryo jwi ryari ry'Imana sijya Muhammad si sawa yari mwijuru rivuga ngo uyu Yesu n'umwana wanje nkunda umviza handitswe ngo amaze kubatizwa na Yohana ijuru riruguruka navyumviye egome si sawa abona uw'Imana amanuka sa Imana ikirungika umumarayika aje yambaye umubiri nk'inuma aho hekomera si sawa rindira ijwi rica riva mu ijuru ati nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Turi ku kibazo kivuga duti none Yesu ni umwana w'Imana komera. None wumva Imana ivuze ngo nguyu mwana wanje nkunda, none wumva aho wumva twahara kandi mubiki mu icyo mbe Yesu hari umugabo hanashinze intaye mu Imana nakubwiye ngo nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Ngo ijwi rivuye mu ijuru rivuye ku Mana. Yesu nibyo canke ni kinyoma? Yohana 5:3 Yesu yivugiye. Hagira hati ngwiki ariko jewe Yesu mfise ikinshingira intahe kuruta Yohana. Ivyo bya Yohana hariya wagiye kumubatiza ngo ijwi riva mu ijuru tugenda mfise ikintu kishingira intahe kuruta Yohana. Kuko ibikorwa data yampaye ngo mbiheraheze. Ivyo bikorwa nyene nkora. Nivyo bishingira intahe yuko data. Nivyo bishingira intahe yuko data ari we yantumye.
kumbe Yesu yatumwe niki n'Imana naho komera shubwira abantu timuzosuye kumusenga n'akazi kanyu bandanya kandi data yantumye atuwo data yantumye ni washingira intahe ni nawashingira intahe ntaho murumva ijwi ryiwe yemwe Yesu ibyo muvuga ko ijwi ryavuye mu ijuru nta namwe muri ngera mwumva ijwi ry'Imana umviriza Celeste umviriza inyandiko kandi data yantumye Yesu ati data yantumye ni washingira intahe Yesu ntaho murumva ijwi ryiwe ibyo mubesha ko ryavuye mu ijuru Yesu atekada nta jwi ry'Imana murigera mwumva kandi ati iryo riremera ryo mashengero kandi ntimurabona ishusho yiwe ibyo ngo by'inuma ngo yaje mu ishusho y'inuma ati nta shusho muragira gute mubona ati yo ntayo Yesu niwe avyivugiye cyane ko mwisilamu canemera ibyo Yesu agize gute avuze ikibazo kije wawe rero umwe ngo Yesu niwe mwana w'iki w'Imana uraza umuntu yaguforomye uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana Mariko 3:11 Mariko 3:11 uwaguforomye uvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana bosi wawe umvirizo wakwigishije kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana umvirizo wamwigishije Celeste yego impuhemu zihumanye nazo impuhemu z'abadayimoni uko zibonye Yesu zamwikubita imbere zigasemerera ziti nka Celeste uri umwana w'Imana kumbe Celeste yemera nk'amadayimoni kuko niyo yabwiye Yesu ngo ni umwana w'iki w'Imana Imana kandi ntabwo ivyara icyubahiro cy'Imana irare uvuze ngo iravyara n'impuhemu z'abadayimoni si ico gusa Celeste yigishijwe n'amadayimoni ndira avuze ngo Yesu niwe mwana w'iki w'Imana reka ndakwereka ubundi ucumbwira Yesu agira kangahe kuvayo 4:22 none kwaje bwije kuvayo 4:22 yego umviriza Celeste uratega umutwe 4:22 hagira hati Celeste yumvirize kandi uzubarire Farawo uti kandi uzubwire Farawo uti we n'Imana ivuze uko niko horagize ngo Isirayeli ati Isirayeli ni umwana wiwe w'imfura Imana ati Isirayeli niwe mwana wanje w'iki w'imfura umva ari Yesu kumbe Imana irazi ko Isirayeli ari umwana wayo w'iki w'imfura kubera ko yavuze ko ari umwana wayo siwe gusa ndakongera ubundi si Yesu gusa ab'Imana yise ngo itanguriro 6:2 unyimbaza ngo numwe itanguriro 6:2 abiswe abana b'Imana ntabwo ari Yesu gusa ni beshi nabiswe ariko ntibabaye abana b'Imana kweli soma inyandiko 6:2 yego abana b'Imana umviriza si Yesu gusa abana ngo b'Imana iyo ni Bibiliya bitegereza abakobwa b'abantu basha ngo baraje kuresha ku isi kabisa babona ari beza baraje kudiye mutwe ku isi ngo babona ari twiyiza barongora bo bitoranirije muri bo ngo baca barongora bo bitoranirije muri bo abangura abana b'Imana bari bavuye ku Mana wumva atari benshi reka si Yesu gusa sasa kwitwa umwana w'Imana biratandukanye no kuba umwana w'Imana kwitwa ni zina kuba ni igikorwa cyakoretse kugira ube icyo kintu kweli ntabwo rero Yesu yigeze aba umwana w'iki w'Imana na Isirayeli somye ntiyigeze aba umwana w'iki w'Imana ariko yiswe umwana w'iki w'Imana kubera iki biswe ariko ntibabaye biswe gutyo kubera iki Abaroma 8:14 Abaroma 8:14 impamvu biswe abana b'Imana niyo mpamvu giye kumva urumviriza hagira hati bumvirize neza Celestin urumviriza hagira hati abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana izina ry'Imana na Celestin ngayo kora ibikorwa byiza baje tujya mu n'umwana w'Imana niba yakuvyaye ntanyo kugira